Kaze mu kiganiro mupupu ijwi risemerera ry'icabona ca Kristu. Ndabaramukije cyane gose mwese siwe kandi guhura muri kino kiganiro mupupu. Nari numva kuri no munsi nifuje ko twobandanya ku kiganiro aho twako turavuga ku vyerekeye kumva ijwi ry'Imana. Ameenn. Nameruka kubashingira intahe ukungene kumva canke kwakira kwizera ko Imana koko ifise ijwi bitambereye ikintu n'ukuri kigoye kwa accepta kwemera kubera nzi icari cyo kumva yandi amajwi y'Mpwemu mbi. Urumva kumva ko Mpwemu w'Imana avuga n'ukuri ntibiheza ngo bibe ibintu biri bizarre. Nico gituma nawe kumbure wowe ushavuga uti wowe ntiwabivivye ntiwabibayemwo muri kuri extreme ku bunini nabanabibayemwo canke ushaka kuba nawe ubizi. Kandi nshatse kugaruka uvuga n'ukuri Mpwemu w'Imana aravuga n'ijwi ry'Imana muri twebwe. Imana irakuyagisha kandi ikagucamwo no kugira nawe uyagishe abandi uyiyagire abandi kandi iyagisha abandi biciye kuri wewe. Amen. Ico kintu sinobabesha carantera ubwoba mu ntango cane. Byarantera ubwoba cane kuko nkumva yuko ndiko ndihenda Mana ibi nije ndiko ndavyibwira kuko urumva yamenyereye ayandi majwi mvuga Mana ibi bintu none ni wewe muga nkumva ko ari ikintu negere mpamagawe kugira kugamburuka kwizera no kugamburuka. Rero nk'akarorero baha gaheruka gushika koko nuko hariho nafise umukolege mushasha yaje ku kazi hama dutangura tuko turayaga bisanzwe tuko turavuga hama numva ariko riyugurura mugabo rero je ndumva yuko ariko aravuga sinzi gene twabishisemo dusanga tuko tuvuga nyene ico twemera aho aravuga ko yemera nature yemera univers yemera sinzi umva wowe niyo Mana yiyo niko abona Imana. Je namubwira jewe nanje Imana nemera ni Imana numva umenga niyo ahubwo yakreye niyo yaremye iyo nature niyo univers. Urumva mugabo umuntu wese yaguma aho ahagaze kandi tukabandanya muko nyene tukabisonereraniramo. Hama mu nyuma uko guma avuga yakora avuga ivyo akora impande y'akazi urumva hama mu nyuma basha gucyo nyene nza numva tuko turavugana mugabo ariko nari numvise ko nguma nsenga mu ndimi mugabo sinabivuga gute mena ariko numva ndiko nsengera indani ko navuga Mana ukabushaka ko nkoresha kuri uyu ushaka kubwira ikintu umuntu ndi ngaha. Iyo ni zasengesho nibaza ko kenshi nkunda kugira mu gitondo nkavuga Mana ndavyutse ubuzima n'ubwiwa nduwawe kandi nduwawe kugira unankoreshe n'ahandi. Amen. Ndari gutumiriye ko nawe wamubigira Imana igutangaza ingene ishobora gukoresha. Amen. Hama rero je tuguma tubandanya tuyaga mu mwanya umwe nza numva Imana irambwiye ikintu ndamubaza. Imana yo ibibizi Mpwemu Yera we yarabizi umva yashaka kugira yigire kwigishe expose sinzi itangaze irashobora gutangura ku kibazo nyene mugasuko watarabizi Mpwemu Yera yarabizi urumva mugabo jewe nategezwa kubahuka no kubaha nuvuga gute kupoza iyo question kumubaza ico kibazo mugabo byarankoroze ntangura kuvuga oyaye Mpwemu Yera nukuri mbego ni wewe kwanza ubwo sije nawe ko ndavyibwira ni jewe ndiko ndabidiscerna ni jewe ndiko ndavyumva mu ico kintu cyane ni wewe muga ndumva iki kintu ni kintu ntigeze kimbwira ni kintu kandi noneho uburyo bumwe bwonyene bwari bushobotse kugira ndabimenya kugira nubahuke ngamburuke kubivuga. Urumva singene yakora yavuga kimwe mu bibazo mu nyuma haci haguma hazi ibindi mugabo kimwe mu bibazo numvise ansavye ngo ndamubwire numvise ngo ndamubaze ngo ndamubaze ko yoba yiyumva ari wenyene mu buzima ngo naho yoba ari mu bantu benshi naho yoba afise abantu benshi bamuhagatiye cyo umva ntangura kugira ubwo bavuga nti Mpwemu Yera ariko jewe uyu muntu niho tukimenyana urumva ntibi sinzi gute umenga ndinje ahantu kure mugabo hari n'ukuntu nanje nica nyakwa ivyantera intege nuko nabonye ko ari umuntu ari spirituel niko navuga arafise ahantu ho mu Mpwemu wewe nawe yemera kandi avuga mugabo naho tutatuhahuriza mugabo ndabona ko aho hantu umenga ntushobora kuhinjira mugabo ni hamwe nyene numva mugabo ico ikibazo nari gushobora kubaza basi umuntu no bamaze kubona nka kabiri cyangwa gatatu basi uwo yari umunsi wa mbere mugabo ndumva nyene
ntegetswe nemejwe ko negerezwa kugamburuka ce ndagamburuka donc ndamubwira ntumba barirengera kubaza ikibazo kandi numvise kinduzemwo umva ndashaka kubaza wumva uri wenyene iyo hari igihe wumva uri wenyene canke woba wumva uri wenyene mu buzima niyo ubuka hagati wumva nasubiramwe ivyo numvise hama nza mbona ewe umudama cararira araturika cyo cinavuga Mpwemu yari wewe umva mu nyuma tuguma tubandanya cyo turavugana muganca numva umenga yabaye inzira Mpwemu yari ariko ranshiramo amajambo nguma ndamubwira nkumva mu nyuma acarambwira ati numva muri jewe ngo mubwire musengane kandi umugumbire cyo mugaca numva yo Mpwemu Yera aho rero nituhaja no kuri ndamugumbire umuntu mbona deje umenga arafise méfiance numva n'umuntu mbona umenga ashaka kwiproteja umenga ntafise ntiyizera byoroshe nyene kubera ibikomere yaciyemwe n'ibiki byose mugabo ndumva aho kandi subire kugamburuka hama jewe nce ndavuga nti okay mana umva ni hamwe uvuga uti yo mana birangoye mugabo urumva ukungene birateye ubwoba mugabo no kuri sinababeshe nta gisumba ico biraryoshe hama mugabo ivyo ndabivuga ubu ico gihe sinashobora kuvuga uko hama mu nyuma rero duca ndubahuka ndamubwira nti noshobora kugusengera aranyemerera urumva ko yarazi kwanza ko tudahuje ukwemera kwacu mugabo aranyemereye amen donc ciragenda ndamusengera haheza aho ndumva hagarutsemo mugumbire ciramufata ndubahuka urumva ndamugumbira numva araturitse kandi gushasha arasubira ndamuba hafi nyene ndamuhoza niki amaheze umwanya zanumva mbwiye ngo nadeje ngo hejeje kugira ikintu taruzi ko nari nkeneye ngo imbere ko ninjira aha hantu ijya mbere nari mpejeje umugabo yandepoje yasize aha imbere y'umuryango nari mpejeje kumubaza nti ushobora rimwe kuzomfata ukangumbira by'ukuri by'indani ngo mugabo ntavyo bari bashwa yumva caragenda ntibyaba ngo uhejeje kumpa ikintu nari numva nkene uno munsi ukuntu ntarishobora kubibwira umuntu numwe wow jina atangara ndatangaye ndamubwira reka ndakubwiza ukuri Imana nakubwiye ko nemera ni Imana yaremye byose ikuzi kunsumbya ivyo bintu byose nakubwiye ukaguma uvuga uti ivyo bintu ubizi gute ivyo bintu nde yakubwiye ntavyo nakubwiye ni kubera ari ni Imana yakuri yabimbwira ni Mpwemu w'Imana nemera wa Kristu umva nje namubwira Kristu ndamboneraho no kumushingira Intahe ndamubwira yewe arakogwa ko inkuru nziza nuko mu nyuma yaciye nawe Bibiliya ndamuha umva ubu arasoma Bibiliya ariko aragenda urumva nukuri mugabo ndavuga wow Imana yari ishaka kumukorako Imana yari ishaka kumwiyegereza kuri uwo munsi inciyeko urumva ni ibintu ijya mbere woshaka kuvuga uti ivyonyi birashobora kuvyemera ku mupastor woshaka kuvyemera ku muprofete nico gituma mvuze ni nawe ahuri Imana irashaka kugukoramwo no kugukoresha kugira gucemwo ikore ku bandi amen urumva ntibikenewe kutegerezwa kuba titre y'umupasteur titre umuprofete titre yiki Imana titre ikeneye ni titre y'umwana wayo amen novuga gute umudisciple umwigishwa wayo umwigishwa wa Kristu amen uyikwirikira umukunzi wayo uyinyotewe niyo titre niko dukeneye amatitre niyo titre ikenewe ku Mana kuko hariyo nuwo yoba afise titre mu pastor cyo prophète agata ubwo bucuti n'Imana agata iyo intimité n'Imana agata akumva yabaye mu gihe yaciye agendera kuri titre uwo rero abacanganikiwe sikugira tuje tujija ahubwo tuca tumusenga ushoye kubihishurirwa wobisengera ntitube abanyaruka kuca tugira kuko umutima w'umuntu n'uwacu n'uwawe wanje urashoboye guhinyagara urashoboye gutsitara mugabo dusengeranire amen mugabo ni kugenda kubwire nti Imana ntibiraba apparence Imana iraba umutima amen Imana ibona umutima Imana rero kweretse umutima irashaka nuko uwusengera haleluya rero nawe ukaba ushobora kuba uvuga uti yo ndazi umuntu
hirya aho haheze n'ukuri yari indani ariko ubu ndabona yakorotse yaguye musengere asubire kugira ujya mutima. Amen. Rero kuko Imana niyimenye umutima w'ukuri, kuko niyo noza nkakubwira ibintu byose, ibintu byiza, amajambo y'ubuzima, amajambo y'Imana, mugabo umutima wanje uri corrompu, urimwo ubwibone, urimwo ugushaka kwishira hejuru jewe nyene kwishima, nta na gato niyo no bandi ko mvuga ivy'Imana kumbure iyo shaka binabikoresha kugira wowe ufashwe, mugabo jewe sinaba ndayinejereje. Urumva gushika nihane, gushika ngaruke, nishire hasi, ncishe bugufi, nsaba ikigongwe, nsaba imbabazi, nsaba ubushobozi bwo gusubira kugaruka kandi imbere y'Imana nk'umwana wayo aciye bugufi. Amen. Nukuvuga rero nawe uko ubona niyo umuntu yoba gukengera akabona ari gato, wewe umenye ku mutima wawe ari Imana iwuzi. Amen. Imana irawuzi. Turondere gushimisha Imana, turondere umutima w'Imana ushimisha Imana. Amen. Tubishobojwe na mutima mweranda w'Imana wenyene. Amen. Abitugendeshamwo, aduha kubitambukiramwo, aduha kubibamwo, aduha kubikuramwo. Amen. Iminsi yose, kuko igihe cyose tuzoturi ngaha hazoba hariho ibigeragezo bituca hirya no hino. Shetani aguma agerageza aca impande, agerageza ngo aroda imbere, sinzigera kuvuga mu Kirundi, mugabo aguma agerageza kuguma kwirembo, agerageza kutugwisha na mugabo Imana ituri hafi. Haleluya. Twame tuza nko mvuga ntishete umutima wawe imbere y'Imana, vuge Mana ndabira umutima wanje, woze Mana, mpindukiza Mana ngarura kunzira nataye inzira. Haleluya. Kandi rero mu nyuma nukuri ni Imana. Haleluya. Bavuga ngo Imana iraresista, garariza niko nabivuga sinzi, mugabo kubibone, mugabo ngo irashira hejuru, irakunda kugirira neza abaciye bugufi. Haleluya. Rero tuba abaciye bugufi, muri uko guca bugufi ariyo no kwemera ivy'Imana ivuze. Imana yavuze ati ndayaga, no twemere kwiyaga, twemere tuvyakire, twakire ijwi y'Imana, twakire ukwizera ko Imana ishaka kutuyagisha nk'abana bayo, ishaka kutwigisha. Amen. Nk'abanyeshure bayo, nk'abigishwa bayo. Haleluya. Kandi yuko ishaka ko tugendana n'ijwi ryiwe mu mutima wayo, tugahinduka nk'uko nka bamwe bagenda niyo bavuze ngo baranasune bugasune bankawe n'abagenzi, umva bari umuntu nyene mugendana, tuba abagenzi hamwe. Uko Imana yiyumvira bitangura natwe kuba ivyo twiyumvira. Haleluya. Niyo twihenze, niyo dushatse tukigira abahinga, tumenye yuko aha ndakoze ikintu mu bisanzwe kitarija Imana itabona neza. Niyoba utabisobanukirwa ukaguma wisheta, usubira uvuga uti Imana ushobora kuba nakoze ikintu nibaza ko ari ciza canke nkadidinganya, ndagusavye ugarure, uze ungarure, uza n'umuco wawe. Haleluya. Kandi uze urandure ibitari ivy'iwawe muri jewe, ushiremwe ivy'iwawe. Amen. Rero nukuri no bashaka kubasubira kubabwira, nukuri bamwe ijambo ry'Imana ibe muri mwebwe namwe. Amen. Sikuvuga ngo ntuzosubira gucumura, sikuvuga ngo ntuzosubira kwiyumvira nani vya vyimviro Shetani hamwe yahora avugira indani mu nzu, niko navuga yanje ahe mu mutima wanje. Ubunye niyo ateye aracashobora gutera nukuri, aracagerageza n'ubu, mugabo umenga ariko vugira ahantu kure ya portail, mugabo ndacashobora kuvyumva. Mugabo ubunye camaguru nkavuga nti yo abari umwanya muto, sinababesha rero n'igihe bigishobora kunkora ko nkumva yuko cyo karancumitse, mbwiye ati we wibaza kurinde kugira uje kubwira abandi. Dufate nkaha kuri Mpwemu, we wibaza kurinde kugira uje gushinga intahe cyangwa uje kuvuga, uje gutera intego yundi. Urumva mugabo niyo bivuze, niyo kaciye kantera, mugabo Mpwemu Yera bari hari kugira nshoboze. Amen. Ijambo ry'Imana, amen, riba riri ndumva rinanduzemo, nsubira kwibuka iki ijambo ry'Imana je rimvuga ko. Amen. Riza ripinga, ribriza, rimena ivyo Shetani yakora avuga. Nshobora kuba njyamye merewe nabi umunsi umwe, mugareke ndababwira, cyangwa mu minsi ibiri mugareke ndababwira uko yahora ntera bikaba ubuzima bwanje.
vyaje biragenda handi nkaza nsanga ndiko ndaduga antera ngira nka ugasanga na fréquence vya utegwamo irakoroka ugasanga uko wahora ubunini n'uburemere bwo gutegwa na shetani hari ukuntu niyo vyo babiza mugabo ubushobozi bw'Imana nabwo uwumva ko bwongerekana amen uwumva ko utabagwa haleluya kuko ubuzi kwirukira Imana amen utakidacaguma wiyapitwaya kuri wowe nyene guma wiyugaraniye kuri wowe nyene ariko kumva yuko nuri kondane kubaho hantu ariko duza ijwi upfa gusaba Imana kuri hafi ukamenya ko Imana kuri hafi haleluya